nukuvuga ko mwemeza ugupfa kwiwe kandi mugashemeza izuka ryiwe, si ukuvuga ko muvyibuka. Aha niho muvuga ati ego cyane Mukama, tuributse awi, tuributse ibyo gupfa kwawe, tuributse n'ikizuka ryawe. Ntitwibutse, turemeza. Nous proclamons ta mort. Wo gutuma kuja kumenyesha abantu ko umuntu apfuye. Hari uheruka kuza kumenyesha ngo turamenyesheje, leta y'u Burundi iramenyesheje abarundi bose n'abanyamahanga urupfu rwa naka. Muvuze rero ngo bavuze bati bana b'imanire bangajye ukwemera n'agatangaza, namwe muti ego cyane Mukama, turemeze gupfa kwawe. Nukuvuga ko muvuga muti turemeje ko ubu nyene utanze umubiri wawe n'amaraso yawe, kandi ugomba tugomba kuguma tubirangura gushika aho uzogarukira. Vy'abazima n'abapfuye muca mutegera ko duhiriwe twebwe Israeli ya Yezu Kristo, kuko twahishuriwe ibihimbara Umukama. Abazima turabahereza inguka bagakira ibicumuro kandi bakaronka ibyiza by'umutima n'umubiri. Abapfuye turabahereza inguka bagakira ibicumuro kandi bakaronka ibyiza by'umutima n'umubiri. Wewe rero umucumuzi ukiri muzima urabuvyumvise, nawe we wapfuye mupfu, wewe wapfuye ugenda, nawe wapfuye ugenda, wabyumvise nga mupfu. Ukarisi yiherejwe irakwishurira ibicumuro ikakurongera n'ibyiza by'umutima n'umubiri. Nico gituma umusaseredoti ayihereza avuga amajambo ya Yezu Kristo, imikina amaraso yanje aza guseswa ku bwanyu no ku bwa benshi abakiza ibicumuro. Nico gituma Eklesia ya Yezu Kristo ihereza inkuka n'abapfuye nyene. Iyo atabiyo nkuka iherezwa, iyi si ntibikiriho, iba yarasamye ikatumira, kuko amagorwa n'amabi n'ububisha n'ubugesera bwose bukorerwa kuri iyi si ntiyoshoboye kugumaho. Iyo atabiyo nkuka yamiherezwa, Yezu Kristo agasubira akitanga kw'inkuka yo kwishurira abo bantu. Kandi umusaseredoti amuhereje Imana agasubira akabwira Imana ati yawe bagira igihombo ntibazi icyo bakora, nicyo gihagaritse iyi si. Iyo nkuka niyihagaritse iyi si, umunsi wo kuvuga ngo ku isi yose inkuka z'imisa zirahagaritswe, ufise iyo uracugenda. Wewe nawe ukaba utari umukatolika udashobora kumwakira, urashobora kuntuma uturamera bwakeye umwami wacu Yezu. Kandi gaca ndamubwira ndi Yezu, ndaguhaye bwakeye bw'uyu Muisilamu, cyangwa ndaguhaye bwakeye bw'uyu Mubudisiti, ndaguhaye bwakeye bw'uyu Mushintowisiti, Mubrahmanisiti, kuko Yezu nakira ambamwo. Ububizi yodukurinwa ni ku gishitsi, ndamwabwire muzoje kumwirabira. N'umugabo waha haruguru yacu gatoyi mu gihugu ca Cote d'Ivoire yitwa Charles Walitiho. Umuntu akorana na shetani yaje kumutera ubwoba, umuntu w'umuhindi amusanga i Buruseli. Icyo gihe yari ambasaderi wa Cote d'Ivoire i Buruseli mu Bubiligi. Aza kumutera ubwoba amubwira ngo udashize kuri konte ya databuja shetani aya mahera ya uzibonerako. Haleluya, haleluya. Imbuto n'ijambo ry'Imana, umuvye nawe ni Kristo. Umwemera wese azoramba myaka yose. Haleluya. Manuka,
Imana dusoma mu nkuru nziza nyeranda yanditse Luka. Babonye hageze ko Mariya ajya gutyororwa nk'uko itegeko rya Musa ribivuga, Yosefu na Mariya bajanye Yezu Yerusalemu kumuhereza umukama nk'uko vyanditswe mu itegeko ryose ry'umukama, ngo umwana w'imfura wese azokwegurigwa umukama. Kandi bari bajanwe no guhereza imbagwa inkunge zibiri canke inuma zibiri zikiri nto nk'uko itegeko ry'umukama ribivuga. Yerusalemu naho hari hasanzwe umuntu yitwa Simeo. Uwo muntu yari ntungane kandi yarakunda Imana, yari yiteze uruhoza rw'Isiraheli, kandi Mutima Mweranda yari kumwe nawe. Mutima Mweranda yari yaramumenyesheje ko atazosandaba atarasanganira uwasizwe n'umukama. Niko kuza mu ngoro y'Imana yohejwe na Mutima. Abavyeyi b'umwana Yezu bagasangwa bari bamuzanye ngo bamugirire ivy'itegeko ritegekanya. Simeo aramwakira akengurukira Imana ati, noneho muhanyi nk'uko wabivuze, rengutse umusavye wawe mu mahoro. Nk'ako amaso yanje yiboneye urukiza rwawe wateguriye ibihugu vyose, wa muco uzokumenyesha mu makungu, bwawe ni n'ahazwa bw'igihugu cawe Isirayeli. Se na nyina batangazwa n'ibimuvuzweko. Simeo arabahezagira, araheza abwira Mariya nyina wa Yezu ati, ha uwo mwana benshi muri bene Isirayeli bazomwandura k'urupfu, kandi yongera abera urukiza benshi. Azoba ikimenyetso bazohazanirako, eka nawe wenyene inkota izogusogota mu mushaha. Ivyiyumviro biri mu mitima ya benshi bizoheza vyibonekeze. Hari n'umuhanuzikazi yitwa Ana, umukobwa wa Fanueli wo mu muryango wa Asheri. Yarashaje cyane, yari yamaze imyaka 7 abana n'umugabo wo mu buto bwiwe, hanyuma arapfakara. Muri ico gihe yarashikanye imyaka 84. Ntiyarakiva mu ngoro y'Imana, yamakorera Imana ijoro n'umutaga mu kwisonzesha no mu gusenga. Muri ico kiringo nyene niho yahezagira Imana, amenyesha uwo mwana abari biteze ko Yerusalemu irokoka. Kuko twahishuriwe ibihimbara umukama, n'ivy'ukuri twebwe abana b'Ekleziya turahiriwe cyane, kuko muri jambo yigize umuntu akabana natwe, twarahishuriwe ibihimbara Imana vyose. Iri jambo ry'Imana twandikiwe na Luka riri mu ibaruwa mw'ijambo ry'Imana ry'Injili ya Luka igabane ca 2 akarongo ka 22 gushika ku 38 ndabasomeye. Riratwereka ingene twahiriwe, ingene duhiriwe twebwe abana b'Ekleziya, kuko turafisi vozotuma tuvuga ko duhiriwe. Umwe wese muri twebwe iri jambo arishire ku mutima. Turahiriwe twebwe Isirayeli, turahiriwe twebwe Isirayeli, kuko twahishuriwe ibihimbara umukama, twarabishuriwe biri wacu. Reka rero tuvyihweze mu bintu mu ntambwe zitatu. Ubwa mbere, inkuko ihimbara Imana twarahishuriwe, mbere turayifise. Igikorwa gihimbara Imana twaragihishuriwe, mbere turagikora. Uyu munsi mbere tuva ngaha tugikoze.
inyifata ihimbara Imana twarayishuriwe kandi turayikora uyu munsi mbere turayikora. Ibyo turabifise, inkuka ihimbara Imana, igikorwa gihimbara Imana, inyifata ihimbara Imana, yego turahiriwe twarabishuriwe kandi turabikora. Reka turabe rero kimwe kimwe muri ivyo bintu bihimbara Imana twahishuriwe kandi dufise. Hariho inkuka ihimbara Imana. Yosefu na Mariya bajanye Yezu Yerusalemu kumuhereza umukama, nk'uko vyanditswe mu iteko ry'umukama ngo umwana w'imfura wese azokwegurirwa umukama. Kandi bari bagiye guhereza inkuka, mu kwegurira umukama umwana w'imfura wese w'umuhungu. Bene Israeli bari babitegetswe kuko bari bazi ko bahereje Imana imperezwa umwana w'umuhungu w'imfura bazoba bayinejereje gusumba ibindi byose bashobora kuyihereza. Yari imperezwa inezereje Imana gusumba izindi zose, nkako murabizi cyane cyane abatarabyara umwana n'umwe. Umwana w'imfura kandi w'umuhungu yaragakomeye ku bavyeyi no ku muryango wose, kandi n'ubu niko biri, sibyo ga yemwe? Umwana w'imfura w'umuhungu, umwana w'imfura w'umuhungu, umwana w'imfura w'umuhungu. Ababizi n'abatararonka umwana, bana b'Imana, iri banga ry'ukwemera n'agatangaza mwishura ngwiki. Yego cyane mukama, turemeza gupfa kwawe kandi turashima izuka ryawe gushika uzogarukira. Nukuvuga ko mwemeza gupfa kwiwe kandi mugashemeza izuka ryiwe, sukuvuga ko muvyibuka. Aha niho muvuga ati ego cyane mukama, tuributse awi, tuributse ibyo gupfa kwawe, tuributse n'iby'izuka ryawe. Nitwibutse, turemeza, nous proclamons ta mort. Wo gutuma kuja kumenyesha abantu ko umuntu apfuye. Hari uheruka kuza kumenyesha ngo turamenyesheje, leta y'u Burundi iramenyesheje abarundi bose n'abanyamahanga urupfu rwa naka. Twese twaciye tumenya ko uyo naka yapfuye. Murabyumva? La proclamation, la proclamation, la proclamation. Mugabo rero iby'urupfu rwa Yezu birarengeye ivyo, kuko ivyo uyo yabivuze, yavuze ibyabaye kera, yaheze igihe bibaye. Yezu Kristu we iyo tumenyesheje ugupfa kwiwe, tuvuze ngo turemeza ugupfa kwawe, nous proclamons ta mort. Uwo mwanya nyene, muri icyo kibanza nyene, muri iyo saha nyene, Yezu Kristu asubiye kurangura ugupfa kwiwe n'izuka ryiwe. Nibyo turangura bavukanye. Muvuze rero ngo bavuze bati bana b'Imana banga ry'ukwemera n'agatangaza, namwe muti ego cyane mukama, turemeza gupfa kwawe. Nukuvuga ko muvuga muti turemeje ko ubu nyene utanze umubiri wawe n'amaraso yawe, kandi ugomba tugomba kuguma tubirangura gushika aho uzogarukira. Ngiyo rero inkuka ihimbara Imana, nimwe Yezu Kristu yatanga igorogota. Ahari amajambo ashobora gutuma tutumva neza ibintu bavukanye, kubera ko tudashobora kuvuga ururimi Yezu yavuga. Duteza kuvuga ikirundi, tuvuze uko Yezu yavuga ntimwovyumva. Umusaserodoti ateza kuvuga ikirundi kuko abwira mwebwe abarundi. Mugabo iyo aba yabwira abayahudi, bobo byumva gusumba twebwe, kuko ijambo Yezu Kristu yakoresheje. Aha Pawulo yavuze ngo muzakurama mubigira ngo bibe icibutso canje. Wocumenga ni icibutso kigarashinga ahantu, icibutso c'ubumwe, icibutso c'abapfiriye igihugu, si icibutso. Ni ijambo twabuze ijambo dukoresha mu kurivuga, ariko rivuga
kurangura uyu munsi nyene aha nyene ibyabaye kera. Murakurikira iryo jambo bakoresha mu rurimi rw'abayahudi ni zikaron. Zikaron, igihe cyose muzobigira murama bimubigira zikaron yanje. Ni ukuvuga murama murangura ibi jewe ndanguye uyu munsi, murama mugira ibi jewe ngize uyu munsi. Mugabo kubera twebwe iryo jambo tutarifise dukoresha ijambo ngo munyibuka, ngo murabigire munyibuka, kuko nta rindi jambo dufise twokoresha. Ekleziya ya Yezu Kristo kubera ko yizi neza ingene iyo nkuka ariyo nkuka ihimbara Imana, inkuka Yezu Kristo yatangiye Igorogota. Ekleziya ya Yezu Kristo yamihereza Imana mu misa, mu Karistiya, ibihe byose. Mbere umusaserdoti ahagarariye Yezu Kristo na Ekleziya akabivuga ati turaguhereje umubiri n'amaraso yiwe, niyo nkuka ikubereye kandi ishobora gukiza abantu. Igisoro cy'Ukaristiya cya kane niko kivuga, turaguhereje umubiri n'amaraso yiwe. Murumva ntituvuga ngo turaguhereje ibyo twibutse. Murakurikira, turaguhereje umubiri n'amaraso yiwe, ni nkuko ikubereye kandi ishobora gukiza abantu. Iyo nkuko ibereye Imana kandi ishobora gukiza abantu ni Yezu Kristo yitanga. Inyigisho ya Ekleziya Katolika twita Catéchisme de l'Église catholique mu Gifaransa itubwiye mu nomero y'1366 nibitomora neza ku buryo bujijura umuntu wese n'uwo bayigira kazeze. Uremeza ugupfa kwawe, nous proclamons ta mort. Uwo mwanya nyene, muri icyo kibanza nyene, muri iyo saha nyene, Yezu Kristo asubiye kurangura ugupfa kwiwe n'izuka ryiwe. Nibyo turangura bavukanye. Muvuze rero ngo bavuze bati bana b'Imana banga ry'ukwemera n'agatangaza, namwe muti ego cyane Mukama, turemeze gupfa kwawe. Ni ukuvuga ko muvuga muti turemeje ko ubu nyene utanze umubiri wawe n'amaraso yawe, kandi tugomba kuguma tubirangura gushika aho uzogarukira. Ngiyo rero inkuka ihimbara Imana, nimwe Yezu Kristo yatanga Igorogota. Ahari amajambo ashobora gutuma tutumva neza ibintu bavukanye, kubera ko tudashobora kuvuga ururimi Yezu yavuga. Duteza kuvuga Ikirundi, tuvuze uko Yezu yavuga ntimwovyumva. Umusaserdoti ateza kuvuga Ikirundi kuko abwira mwebwe Abarundi. Mugabo iyaba yabwira Abayahudi bobo byumva gusumba twebwe, kuko ijambo Yezu Kristo yakoresheje aha Pawulo yavuze ngo muzakurama mubigira ngo bibe icibutso canje. Wocumenga ni icibutso kigarashinga ahantu, icibutso c'ubumwe, icibutso c'abapfiriye igihugu, si icibutso. Ni ijambo twabuze, ijambo dukoresha mu kurivuga, ariko rivuga kurangura uyu munsi nyene aha nyene ibyabaye kera. Murakurikira iryo jambo bakoresha mu rurimi rw'abayahudi ni zikaron. Zikaron, igihe cyose muzobigira murama bimubigira zikaron yanje. Ni ukuvuga murama murangura ibi jewe ndanguye uyu munsi, murama mugira ibi jewe ngize uyu munsi. Mugabo kubera twebwe iryo jambo tutarifise dukoresha ijambo ngo munyibuka, ngo murabigire munyibuka, kuko nta rindi jambo dufise twokoresha. Ekleziya ya Yezu Kristo
kubera ko yizi neza inyene iyo nkuka ariyo nkuka ihimbara Imana, inkuka Yezu Kristu yatangiye Igorogota. Ekleziya Yezu Kristu yamihereza Imana mu misa, mu Karistiya, ibihe byose. Mbere umusaserdoti ahagarariye Yezu Kristu na Ekleziya akabivuga ati turaguhereje umubiri n'amaraso yiwe, niyo nkuka ikubereye kandi ishobora gukiza abantu. Igisabisho cy'Ukaristiya cya kane niko kivuga, turaguhereje umubiri n'amaraso yiwe. Murumva nituvuga ngo turaguhereje ibyo twibutse, murakurikira. Turaguhereje umubiri n'amaraso yiwe, ni nkuko ikubereye kandi ishobora gukiza abantu. Iyo nkuko ibereye Imana kandi ishobora gukiza abantu ni Yezu Kristu yitanga. Inyigisho ya Ekleziya Katolika twita Catéchisme de l'Église catholique mu Gifaransa itubwiye mu nomero y'1366 nibitomora neza ku buryo bujijura umuntu wese n'uwo bayigira kazeze. Ivuga iti Ukaristiya ni nkuka kukizana ubu bwa none. Iri jambo mu bwa none nahinduye ijambo mu Gifaransa banditse ngo rend présent. L'Eucharistie est un sacrifice parce qu'il rend présent. Ukaristiya ni nkuka kukizana ubu bwa none, inkuka yo ku musaraba, kandi kuko ari yirangura, kandi kuko ariyo ishikiriza ibyiza biyikomokako. Ndabatubiriramo ntawoza bitomora ngo arenze ngaho. Ukaristiya ni nkuka kukizana ubu bwa none, inkuka yo ku musaraba, kuko ari yirangura, kandi kuko ari yishikiriza ibyiza biyikomokako. Mu nomero y'1414 naho iyo nyigisho ikabandanya iti Ukaristiya ni nkuka kuko yiherejwe yishura ibicumuro by'abazima n'abapfuye, kandi katurongera ku Mana ibyiza by'umutima n'umubiri. Ukaristiya ni nkuka kuko yiherejwe yishura ibicumuro by'abazima n'abapfuye, kandi katurongera ku Mana ibyiza by'umutima n'umubiri. Haleluya. Wowe ufite ibicumuro wumvise, wowe ufite ibicumuro, wowe udafite ibicumuro wiranaramira. Wowe ufite ibicumuro wumvise ngo yishura ibicumuro by'abahe, by'abazima n'abapfuye. Muca mutegera ko duhiriwe twebwe Isirayeli ya Yezu Kristu, kuko twahishuriwe ibihimbara Umukama. Abazima turabahereza inkuka bagakira ibicumuro, kandi bakaronka ibyiza by'umutima n'umubiri. Abapfuye turabahereza inkuka bagakira ibicumuro, kandi bakaronka ibyiza by'umutima n'umubiri. Wewe rero umucumuzi ukiri muzima urabuvyumvise, nawe we wapfuye mupfu, wewe wapfuye ugenda, nawe wapfuye ugenda, wabyumvise nka mupfu. Ukaristiya yiherejwe irakwishurira ibicumuro, ikakurongera n'ibyiza by'umutima n'umubiri. Nicyo gituma umusaserdoti ayihereza avuga y'amajambo ya Yezu Kristu, mikina amaraso yanje aza guseswa ku bwanyu no ku bwa benshi abakiza ibicumuro. Nicyo gituma Ekleziya ya Yezu Kristu ihereza inkuka n'abapfuye nyene, kuko ngubwiyo nkuka uwapfiriye ku musozi wa Golgota akamonuka mu kuzimu, nk'uko tubisoma kwa Petero mweranda ibaruwa ryiwe rya mbere ikigabane cya 3 akavuga ko 19
ngo umutima wa Yesu Kristo yarapfuye rimwe rizima ngo intungane irapfira agacumu ngo kubw'umutima wiwe yaramanutse mu bapfuye kwigisha abari barapfuye bose, bamwe bari mu ibohero, bamwe bari baranse kwemera mu gihe cya Noe aho ubwiyumanganyi bw'Imana bwari bukihari, bwa bwato bukibazwa. Ni ukuvuga uwapfiriye kuri Golgota yaramanutse n'ikuzimu kwigisha abashitseyo, kandi atari intungane ngo bamwe bose bari baranse kwemera mu gihe cya Noe za ntagondwa zose, ajya kubigisha. Il est allé prêcher, il est allé prêcher, niko byanditse. Nicyo gituma inyigisho y'Ekleziya ko iyo mwuka y'Ukaristi yiherejwe yirongera yishura ibicumuro by'abazima n'abapfuye, kandi ikaturongera ku Mana ibyiza by'umutima n'umubiri. Nukuri kwamenye, nukuri kw'impamo. Turahiriwe Israeli, twebwe dufise iyo mwuka, inkuka ihimbara Imana, kuko duhereza iminsi yose iyo mwuka, tukayihereza abazima, tukayihereza n'abapfuye, baba bashitse ku mpanda canke abapfuye bagenda, tukayibaherereza, kandi bakaronka ikigongwe, mbere bakaronka n'ivyiza vy'umutima n'umubiri. Iyo atari iyo mwuka iherezwa, iyi si ntibikiriho, iba yarasamye ikatumira, kuko amagorwa n'amabi n'ububisha n'ubugesera bwose bukorerwa kuri iyi si ntiyoshoboye kugumaho. Iyo atari iyo mwuka yamiherezwa, Yesu Kristo agasubira akitanga kw'inkuka yo kwishurira abo bantu, kandi umusaseredoti amuhereje Imana agasubira akabwira Imana ati yawe bagira igihombo ntibazi ico bakora. Nicyo gihagaritse iyi si, iyo mwuka niyihagaritse iyi si. Umunsi wo kuvuga ngo ku isi yose inkuka z'imisa zirahagaritswe, ufise iyo uracugenda. Yesu Kristo narashimagizwe, haleluya. We yaducuriye iyo mwuka, we yamatubera inkuka duhereza Imana iminsi yose. Iyo duhereje inkuka, iyo duhereje inkuka y'imisa, ariyo nkuka y'Ukaristiya, ibyo Shetani yari yubatse byose bica bisambagurika bigacika ubunywenywe. Iyo duhereje iyo nkuka, imigambi yose ya Sekibi cisambagurika. Nicyo gituma Ekleziya ya Yesu Kristo ari itunga rikomeye iyi si ifise, kuko niyigihagaritse nabo bose mubona bigira surivu yitaba Ekleziya ya Yesu Kristo ihereza iyo mwuka, baba bamaze gusubiza inomero. Ngiyi mwuka ihimbara Imana. Turahiriwe Israeli, kuko twahishuriwe n'ibihimbara Imana. Ariko turafise ikindi gihimbara Imana bavukanye, igikorwa gihimbara Imana. Hariho igikorwa gihimbara Imana. Icyo gikorwa gihimbara Imana nicyo Simewo yakoze. I Yerusalemu naho hari hasanzwe umuntu yitwa Simewo. Yari intungane kandi yarakunda Imana. Yari yiteze uruhoza rw'Isirayeli. Umutima mweranda yari yaramumenyesheje ko atazosanga abatarasanganira uwasizwe n'umukama. Muri icyo gihe niho yaza mu gisengero yohejwe na mutima. Ababyeyi ba Yesu bagasangwa bazanye umwana Yesu kurangura imigigwa imwerekeye. Bumviriza icyo Simewo yakoze rero. Simewo aramwakira, akengurukira Imana, ati noneho muhaye irengukisha umusavyi wawe mu mahoro, kuko amaso yanje yiboneye rwa rukiza wateguriye intara zose, ryani n'ahazwa ry'ibihugu byose.
ryari nahazwe igicibare cyawe Isirayeli, wa muco woneshereza amakungu yose, ryari nahazwe igicibare cyawe Isirayeli. Simeho aramwakira, ahezagira Imana, akengurukira Imana. Ngiki igikorwa gihimbara Imana Simeho yakoze, maze agaca yuzura agahimbara. Ngiki igikorwa gihimbara Imana nawe utumiriwe gukora uyu munsi muvukanye, kandi niwagikora nawe uyu munsi uruzura akanyamuneza nka Simeho. Simeho aramwakira. Uwakira Yezu Kristo nico gikorwa gihimbara, azoba akoze igikorwa gihimbara Imana, kuko kwakira Yezu Kristo nico Imana yiteze ku muntu wese. Nako nyene Imana yarakunze isi gushika itanga umwana wayo w'ikinege umari muzima, ku buryo uwashatse kuba mwitabere nakuro kugira ngo ashikire umuntu ashaka kumbamwo nanje, kugira ngo tunywane anshikire kandi ashikire n'uwundi wese duhura, kuko jewe ntempeza ngacika itabere nakuro yigendera. Wewe rero nitwahura mvuye kwakira Yezu, wewe nawe ukaba utari umukatolika udashobora kumwakira, urashobora kuntuma uturampera bwakeye umwami wacu Yezu. Kandi gaca ndamubwira ndi Yezu, ndaguhaye bwakeye bw'uyu Muislamu, cyangwa ndaguhaye bwakeye bw'uyu Mubudisiti, ndaguhaye bwakeye bw'uyu Mushintowisiti, Mubrahmaniste, kuko Yezu nakira ambamwo. Ububizi yodukurinwa ni kugishitsi, ndamwabwire muzoje kumwirabira. Numugabo waha haruguru yacu gatoyi mu gihugu ca Cote d'Ivoire yitwa Charles Walitiho. Umuntu akorana na Shetani yaje kumutera ubwoba, umuntu w'umuhindi amusanga i Buruseli. Ico gihe yari ambasaderi wa Cote d'Ivoire i Buruseli mu Bubiligi. Aza kumutera ubwoba amubwira ngo udashize kuri konte ya databuja Shetani aya mahera ya uzibonerako. Nawe yari yazindutse mu misi uyo munsi yakiriye Yezu, ngo nca ndamwishura ngo ntayo nzoshirako kandi ntaco nzoba. Ngo wa muhindi aca mwana kizoba, ngo mbewe wishimira iki kugira ngo ushobore guhigisha databuja gutyo? Kuko uyo muhindi akorera Shetani, yarazi Shetani carico, mugabo ntiyarazi Yezu nawe basumba Shetani na kure. Wari wayigaba, wari wayitegeka. Nico gituma Charles Walitiho ngo ndamwishura ngo nishimira iki? Jewe ngo nishimirije Yezu. Bacambaza ngo ari hehe? Mutana mwishura mutana ngo ari hehe? Ngo nagira amubona, ngo ntubona ko ari muri jewe. Ngo mpejeje kuvuga gutyo, ngo yagira ubwoba bwinshi, ngo mbona arahagutsa ndetse umugongo, washitse mu rugaca aravuduka ariruka. Ivyo ni abaye bavukanye. Ushaka kubihinyuza Charles Walitiho aracariho aharuguru muri Cote d'Ivoire, muca afata intege aje kumuraba, canke yigira n'amaguru, kuko urashobora gushikaho n'amaguru. Nishimirije iki? Nishimirije Yezu. Ari he? Umbaze ngo ari hehe? Je nagira amubona, ubona ko ari muri jewe. Singanya singowe nifitiye Yezu. Haleluya.